kenshi kugira uzobona umuhungu ari serious kuko ntabwo twerekwa ngo umenye umutima wa naka bimeze uko ibyo ni biba ari ibintu by'Imana gusa nibibizi muri uwo mwanya rero ukora n'igiki mbo abahungu donc baba pitangiye novuga bapitangiye kandi avuga mu Giswahili birenganira gusa bazana iparara kenshi bavuga menshi ntibaca so uyu muhaye ikiganiro ntago umwanya uvuge aguma ashaka bari waguma avuga parararara kugira ngo ntuhave aguha umwanya wo kumaza ibibazo so mu gihe rero aje nkuko sinumva ingere kwanza no bivuga kenshi na kenshi reka mfata akarero ku bantu basenga mu mbabari ndabicishe mu gatoya muri eglise bashaka gusanga umuhungu azanye iparara ku mukobwa je ndakunda nshaka gushira mu nzu so narakuravye nsanga uri guyanje famille yanyu ndayikunda nsi de suite ibintu nk'ivyo parararara gaheza nko ku mukobwa sinibaza ko kwirwa avuga byinshi ahubwo azoca afata amubwira ati yego ibyo wavuze ndavyumvise reka kirti heze imisa ni yahera cyo tugenda mu biro kwa apotre canke pasteur ndamubwira ibyo narondera ko vyabonetse hamurabire reaction azokora muri umwanya ni wasura kumubona Imana impa ntuzomenya ni yaciye iwo rero urumva uwo ni wandi w'amaparara acabwa no tugiye mu biro gukora ikinono wambye kuzontwara yinzo kubera umugore kamifu ko ndabimenyesha umurongozi wanje kugira kubone hamazo duhezagire yesa ibintu nk'ibyo Ujasi ivyo ariko ndavuga urabona no sivyo uko uravuga gute ushaka urugo muri uwo mwanya azobagiye urumva wasiwe azogwa rendezvous ntace katupange basecho azogaruka na appearance yose kuyibona deje uramubonye ivyo ni ibintu ngirageje vuga ku bintu vyo muri eglise muga ku bintu vyo mu barabara umuntu aragerageza kuraba utuntu tumwe tuba twoshoboka mugabo ntushaka kubimenya vyose yego aho rero ni ku mungu w'ibinyoma umwe avuze namba ni abesha azana amajambo menshi n'amapara ntaheza okay aguma afite amajambo menshi ariko avuga umenga zayaborotse mu majambo wanashima n'ivy'inkwana atangura kwivuga utara nayo musaba ndashaka gukwa ushaka yose ibintu vyo kwambara sikibazo bo famille yacu imeze uku nidukunda abantu bameze uku turakunda abantu bameze nkamwe famille ntiranamubona deja mugabo atangoye kuvuga ngo famille ngo ikunda abantu bameze uko ngo no deje uko amena nibanga rya famille aho rero ku mungu w'amanyanga umungu w'intore nawe arashaka imigambi myiza naho abazameze gute bo aragutesta ashaka kubonana ijya mbere ijya kabiri kandi hari hano ugenda urabipimira mu biganiro no mu bintu byo kugaspia ari utuntu tumwe tumuntu agenda arabona nka jewe mbo nko nkundanye n'umukobwa nakabanga gatoya morangira nakageste morangira mugabe benshi nibakazi ndashaka kwivumbura gucya twicaye turiko turatwenga waryohewe nagusororewe ariyera government byaryoshe ngaca ndagutabira ikofi mbo muri uwo mwanya ndari gutabiye ego kandi ari gutabiye ko ndagukunda suba ngo ndakwanga mbashaka kuraba ingeno zo kuyarijisa kamera ingeno ucu vyifatamwo mbo muri uwo mwanya arumva uzomva ngo yajewe uranzi oya shakira zirasuko sha tubwi wacu zobaze famille yacu suko dukora turi hagararako twabi irindi mbo ndabwiye shira mbabari yavyabaye hama ntashe nije ngiye kumenya ico ngiye kwiga kuko mbo umukobwa muri uwo mwanya ashaka gucarira mu gihe arize nakazi kiwanje canja kumubembereza ndashaka guca ndamubwiye ati sheri umbabarire gatoya nibutse ibintu vya ruguru abakozi banyonone ibintu ngo basamaye bariko bararagira inka none ngo zonye zariye sumu zapfuye so urumva sanze ishavu mbabarire gatoya umva umukobwa w'indero zomba ntaco sheri vyihoze naco zobisuramo akira ibintu nk'ivyo deje kurabona utuntu urumva ingene atuga n'ingene amano ya mugabo si bose kandi umukubitira ryo kumwico ya ubushaka gusa kuraba ingene akankama kabaduraza umukobwa mu rugo aca bugufi Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza aho bari mu Burundi cyangwa mu bihugu byo hanze kuri micro muri kumwe na Menshi kuri kamera ni Alfred turi mu kiganiro Nawubivuze kwiki aho namanda bazanye abatumire batandukanye umunsi rero ntibisanzwe ndi kumwe n'ubusare mwiza cyane ariko avuye ko tuganira ndamusaba bidondore bamenye bari ko baraganira nawe ndakwakiriye muri Roy TV. Ego merci murakoze kutwakira hama ku mazina nyakuri banyita Nkuruziza Emmanuel akazina kandi kankujije ni Mr. Osondro benshi ngira ngo barakazi
iryo ni izina bantazire kuva kera jusqu'à maintenant ryaraganje n'ubu rirazo cyane yego amazina y'abavyeyi ni Emmanuel ariko abantu muri rusange bakwita Osondro byo byavuye kuvuga ngo bagutazira Agasirino tubona ku ishuri benshi kuvuga ngo bimve Agasirino biba bivaye n'ibikorwa wakora byavuye kuki kuri wowe bagutazira Osondro muri rusanze bwa mbere hari izina bigeze kwita bavuga ngo Oscar ugaca usanga rero nicaye nk'ahantu ndi kuganira n'abantu usanga abantu bararyohewe cyane baranezerewe mu nyuma numva umwahinduriyemo ngo Osondro sivuga ibintu navyo bije gute mbo mu nyuma rirakura rirasorekura mu sitemba muri bacha kumavuga Osondro jusqu'à maintenant bagumonyita Osondro gushika no musi ni Osondro ego tugushimire cyane wakoze vraiment kutwitaba muri Roy TV twari tukurindiranye gushika hari ukuntu yabaye invite baza muri Roy TV baza baberewe mana yo mwijuru muri adutete kadasaza guhera ku kirato agapira ipantaro mana yari usengera shoppingira he jewe shoppingira kwa Joshua asanzwe afite shop mu Kinama ikintu cyose kirahari ugiye arakwambika nabo usanga atamita irenzeho arashobora kwambika mu kazuza kuri ukagombora buke naca dakora vraiment ego mana ya ndabikora neza cyane vraiment ibibaho nanje nzoraba mu minsi iza ndamwigeranya mbike kwera urabere agakanzu wande bya vrai ego ndakwemere ego gaje mboni we gusa mugihe cyo zoronka tsaye muzocumbarira cemba mari tugire nka premit nitwaza kino kiganiro cyo tugenda nibaza ko ari sawa ni bo mugandaza kwa ndiyo kipa ariko ndashaka kurungika nkaca mbwiye ko ari Osondro nacaguhereza akibazo nakibo ndaresi kado nuko ni ryambere nkoresheje umutumire agasiga mpaye kado ni ryambere n'ukuri n'ubuntu ngiriwe nazindukanye imigisha kandi urakoze cyane imana ikuheza ki nanje mwe muri yangobere kugira nshobore kuba nabikora si je ndabikoze yangobere nagobere kubigukorera ndabigukorera urakoze cyane nababwira tukitangura ko ari ikiganiro Nawubivuze kwiki nama ndabazaniye abatumire batandukanye uyu munsi hoho umutumire nasanzwe asiza nangabiye tutaranaganira inyuma yo kuganira hoho nibaza ko aza kungabira ibirenze numva afise umunezero bidasanzwe sinzi ko n'ikiganiro tuzakugishobora numva njyewe bidasanzwe umunsi rero tuza kurabira hamwe intambara iri hagati y'abahungu n'abakobwa ugasanga abakobwa bariko baranka abahungu mu ntambara y'abafisi ngo barakenya uyu munsi turi kumwe n'umuhungu aza kutubwira ingene abibona mbega abahungu muri rusange niko muvyakira gute woba waragize ma chance ukagenda kudiraga umukobwa canke se kumuresha ariko akakwankira ngo kubera ivyo yipfuza atari ivyo ufise canke ukavana nuko ashaka ko ubuteye physiquement ugasanga abakobwa bavuga ngo bakeneye ababoga bafise amahera n'ibindi woba waragize iyo ma chance woba wararondeye umukobwa akakwankira tukume n'umuhungu turaza kuganira nawe za kutubwira muri rusange abahungu muko muvyakira gute mugihe tubone no musi vyeze ugasanga umukobwa ati jeshe rwanje ko atamibi ndamuhevye ngiye kwa naka ugasanga uno musi biko biragenda biba ikiganiro ni Nawubivuze kwiki muri commentaire aho uherereye nawe urafise ingene wivuga ko mbega Osondro ku ruhande rw'iwawe tutarinjira mu kiganiro neza na neza wowe uragira iyo ma chance wowe urakundana n'umukobwa akakwanga ngo nta biriya yipfuza ntavyo ufise bimeze gute ivyo babiragushikira muri rusange tugerageje kuraba imibereho umuntu agenda abamwo novuga ko vyanshikiye mugabo nubwo yashatse kubinyegeza ariko naragerageje kubibona so kenshi abakobwa yo mukunze umenga muronsi boutique urabona iboutique ibiri uvuga ati sometime ndashaka kwinjira ari nkasuma ikintu ndazi sindakiburayo ndakibuze ndagitora hano namwe rero mumeze uko so hari gihe uvuga ati ndakunda na Osondro mugakundana hamejo kumbure ntaba afite vyose siso sinyoko ko nasoranye ko ari gihe usanga badafite vyose hama mubwira kugurira iki ahubwo ati sheri ntaco kubera wamenyereye kuja mu boutique runaka ntiriwe ndavuga izina ugasanga yikukagura wasanga nta kiruga cuja mu boutique ni kuvuga ko Osondro kusanza ataca afise rikanunguruza nje kwa naka so urumva bibaye business ico nabonye byaranyigishije kandi byaranambabaje narababaye cyane ndaramubwira ati ibintu bikora kora ntabwo ari byiza arambwira ati none nobaho gute nambwira none tutaramenya narubaye gute so na nyoko ni bari bakuretse nubwo batabironka byose mugabo baragerageza nahaboreho kwikubita gashisi nibaza ko byo ari byiza yose business nziza yego aho ni ku ruhande rwa Osondro ariko nibaza ko ari muri rusange uyu munsi biko biragaragara ugasanga uri umuhungu kandi nyene urafise uburyo bubaye wari wifuza umukobwa mu panga na projet donc muganira ivya kazoza no vuga gute mwifuza kuzobana ariko no musa ikarabirofije ikaravyanka kubera ko na amafaranga ufise yipfuza nta biriya canke biriya ufise wifuza mbega ahungu muko muvyakira gute Osondro muri ko muvyakira gute
sha muri rusange navuga ko bamwe twiyakiriye nimba nivugiye hari n'abandi mvugiye kandi aho bari ndazi bariyumva kuko ibihe turimo ntabwo byoroshe gerageje kuraba ibintu bijyana n'urukundo n'urudandazo twibereyemo so nimpandaguhe udafise pushingira hari kandi abakobwa namwe hari ibintu musarisha rimwe rimwe sinzi ko ari kumeza ariko mbabarira reka ndabivuga uko aho usanga ukundanye n'umuhungu akundana indwi imwe zibiri amezi abiri atatane ikibazo cya mbere mushira imbere murazi kwa makunda bavuga ngo amayinite yaheze amamega icyo amamega cyo sino kivuga ko nshobora kumara ni semaine utamwandikiye kuri WhatsApp mugabo nshobora kumbwira ngo ndakurunkiye amayinite ya 10000 ya 5000 hamayo mayinite vraiment garatana message mbonye mu canke kapere cyo kumbwira merci beaucoup wakoze ambo nukuri ndaganire ibintu nariko ndatunganya vyaheze ibintu nk'ivyo hamuga curindi mu gitondo ngo mayandi yaheze benishu ubwo rudandaza mva ubwo korohera muba muri ko muradandaza canke na maronko mushira maronko imbere n'urukundo go vraiment ariko sinzi ko uri mu mbabari ariko ndiko ndabaza muri no misi kunze kumva abahungu bamwe widoga si utambaye canke hirya no hino ukaza wumva ngo abakobwa nta rukundo bagifise ngo abakobwa bakunda amahera bega none bo bari bose ntaho basi nimba vyaracitse ugahura nabo baguma gusamba inte buri mwanya batariko barakira ivyumviro vyawe kubera ko ibyo bipfuza atavyufise nta beza murahura nabo no muntu mwaza Yesu ngo tuvyumva mu bitabo babivuga si bose babaye abahemo wahemutse twaramubonye kandi yahemutse hageze vyatuzana inyungu kuri twebwe ashobora kuba yoducungura so rero nibafate nkabijya abakobwa mureke guhemuka vraiment mureke guhemuka murabane n'ibintu bijanye n'urukundo wumvise ko nje mu rukundo urinjiye mu rukundo simvuze ngo ni bose oya si bose hari abantu vraiment agiye mu rukundo avuga ati hari uwo nkunze donc kunda nawe gukunda erega nibisigura ko umuhungu n'umukobwa bakundanye sikuvuga ngo umuhungu niwe agukunda no mukundane hagati ya nyamwebwe urukundo rugende gongera ugaruke ni vibe kugira ngo ndagukunda nanje umundi sinikunda jewe uga dukundane kandi icyo mbonamo menye ko nanje ndayikubanamo ntufate ku nyungu zibaye gusa oya mugabo mumenye icyo mwa murimo ti mu rukundo yego si bose vraiment uvuga ngo bamaze kwinjira muri yo game hari abana bameze bon bavyitwaramo neza n'abahungu bari bameze uko ega n'abahungu ntibera oya rero n'abahungu babaye cyane abahungu nabameze gute bakunda kuraba urukoba akavuga ati mbo je ndakunda donc agakule ka chocolat akavuga ati mbo ndakunda umuntu white umuntu w'inzobe ariko nubwo biri uko aho umaze gucanganikirwa umaze gucanganirwa gute nimba ugiye kugura ikintu runaka mu isoko tumbera uvuga ati ni ntore ntabwo ucuja gura tomato uko wagivuga ugiye gura intore tomati zirahari so nimba uvuze ati ndakunda umukobwa yirabura kunda uwo nyene ejo pa ucuvuga ati none mfashe babiri sikwa amaranga atandukanye oya bashasi impuzu duhinduranye oya umukobwa n'ikintu uvuga ati ndiyangaje ukunda umukobwa gumana uwo nyuko nwakazoza nubwo umuntu atabazi biri imbere mugana ubwa urabiprofita ukabikreya ukavuga ati imbere hanje nkeneye ko azomera ukatunganya so rero no kubahungu ntibera ntituje ngaho twijajare natwamwe turakora amakosa saba abakobwa gusa muri rusange kamaze kuba kajagari nakajembegete bakita kajembegete wowe ku ruhande rwavuga ko ibintu byamaze kononekara atari ku bahungu gusa cyangwa ku bakobwa gusa hose ati ni ngorane barajyara amaze kuvuga amajambo make tukiri ngaho nyine usonje none hamwe ibintu byo gumuku ugasanga abakobwa twikundira amahera nk'uko bivuga ugasanga abahungu namwe nta shamufise muguma mwikundira uwo ari we wese ubonye birabura ati ndagukunda nta kibazo ubonye kandi n'uw'inzobe ubonye kandi n'uwa shokora naho nyene bikaguma biri kunyene ubona amahereza arayahe ku ruhande rwawe usonje tuzotahira kumva urukundo nk'ijuru turaryumva ntituzi ngo risoko turavyumva babivuga tukavyigishwa mugabo ntituzi ngo hasuku ngo hameze uko so rero n'ivyo urukundo hamwe twaguma dushira business imbere ntidushira imbere urukundo tuzoguma tuvyumva ku matwi ntuzorongorwa naje sinzorongorwa kuko ntuzoba uje kunsaruramo umusaruro ivyo utanteragiyemo umuntu aja kwimbura ivyo yateragiye so nteragiramo urukundo hama nawe ubona imbuto hamubona urukundo rugaragara Nshobora kumbwira ngo ndagukunda na ataco wanyeretse. Ego turakundana twese. Nimba ataco mfise hari ico wompa. Simbaga ngo ngume ndaguha amafaranga iki. Nimba ndakugura ikintu nawe uje ashobora basi gutuma profita kazurangavura basi. Kugira ejo uzorabe n'akantu gato ushobora kugura. Kaze kumotiva numve ko ndi kumwe n'umuntu mu rukundo. Hapana misose sondro aguma muhereza frère. Kameme na
urumva ko tuzotahira ni business tuzorangira tubihevye no kurongora ifoko tumenya rero ivyo turimo tuvyinjiremo tubihagararemo kabisa tumve ko turi mu rukundo turiko turarondera akazoza kejo haza bakuzi ba Ariko TV turi mugane Nawubivuze kwiki murafite icyo mubivuga ko muri commentaire umunsi turi kumwe n'umuhungu peut-être yaserukiye abahungu ariko ikindyohera tagose ariko avuga ku makote yose haba abakobwa canke abahungu byose arabibona ariko arabishira ku mugaragaro kandi ngo yibuye riserutse ngo niriba ricisha isuku twizere ko ejo canke hirya yejo abaza kumviza ikiganiro nyuma yaco abatari bafise urukundo bahora bashira imbere amarongo nyuma y'impanuro zawe sondro twizere ko haza kubiminduka none gawe sondro ku ruhande rwawe uvuga ko vyogenda gute cyane ku bahungu abahungu batariko baragira amahitamwo erega nabo bakobwa usanga bashira imbere amaherano kubera ko abahungu kesanga babadesebito wo bahanuriki bo ikintu cyambere no hari ku bahungu nihereyeko turafise ingeso kuvuga ngo reka nkunde naka mugabo ata objectif ufise ko bo mushira mu nzu bavuga ati jewe reka nije gusa mu rukundo ntakaroro kuri jewe je nta rukundo ndimo that's bishaka gutangara ntago ndimo kubera iki bo spoza nk'ubu jewe Benisho ndakunze umukobwa ndamubona ndamukunze njanywe n'ibishobisho kwa ndamubonye kala yiwe afite inzobe cyangwa arirabura shinje na n'ibishobisho n'uyu nyene urike muri mind wanje ntakazoza mfise ko kumushira mu nzu kuko deja nta buryo kuko gushira umugore mu nzu n'uburyo d'abord kuko umuntu muzoba n'imyaka 30 40 plus dosa n'umuntu banza kwiga ukamumenya kuko ahantu mamugiye ntabwo haba horoshe baranabyigisha cyane so ni kuvuga ko ikintu uvuga ku bahungu nimba wumva ko deje utari mu rukundo kudashaka kwinjira mu rukundo nyezina winjira indani mu mitsi kugira uwo muntu ushaka kuba mukuri wabo je umutwari wabo umugore wabo sinoza kwiguraje kwiyangaje ati kubera iki bashaka gucumaza ico kibazo kubera kuvuza uko uzi impamvu Benisho nkawe dusipoze ko senzi kuri mu rukundo harono ntavyonze mugarika dufate kuri mu rukundo canke hari umuntu ariko arakudiraga ntazi ahantu kirkonke jewe ndaje kudiraga nta mugambi ndagufiseko ikimbabaza rese ikindi nuko nje gushiramo ibishobisho byo kwereka ko ndagukunda hama ndagushushe kabisa uvuga ati ndarusa umutiba kumbe nta migambi afise gushira mu nzu muri ico gihe kumbe hari umuntu wembenisha kurondera agufite ko umugambi ashaka gushira mu nzu deje ndakoze icaha usivye n'icaha jewe sinzi na rezo ndimo ndakononeye bisigura ko rero nimbanje menye uko nijiranye n'amaguru yose pano kuguru kumukundi hanze nje kugukunda kuko hamwe ntoba nje kugukunda ndagushira mu nzu wa wundi ari inyuma ndabugire nabi none gashaje ni nagujana ngiye gukinisha gusa ku enjoy to life hama ibintu nk'ivyo wa wundi nawe agomba gushira mu nzu wariteguye n'imitara afise wanashima ikarapanga buja gukwi wanyu birangiye he chibura imbwa bavuga ngo uchibura ihene n'ikiziriko impene n'ikiziriko donc hari impene hasanze ikiziriko woza kwigarura ngo ugiye gwe kumbe byose byabuze bisigura iki rero nawe ubwaho umukobwa ku ruhande rw'umukobwa kumungu ndahejeje ku mukobwa nabikiyogura gute menya ko muri kumwe ari wonyene nimba atari ukabona atari gu yawe forese sa uvuga ati mbaje ndumva ko atari nsubi wanje ntimuri gomaraje muri business osondo tukingaho nyene uri umuhungu wopima gute urashaka kumenya ati umuntu ni guyanje ariko ukagora kumenya ati mbega yo bari wawe ndaje kunkinisha canke yo bari wawe ndashaka ko tuzobana muri ico gihe wopima gute uruhande rwanyu abahungu nimba atari bango havumene nizihe woraba nizihe navuga gute navuga critère nizihe critère woraba gute ukamenya ati umuhungu muri abahungu babiri sivyo uyu muhungu aje ameze uko ni umuhungu ashaka ko tuzobana umuhungu nawe aje ameze uko nawe umuhungu ashaka ko tuzobana muri abahungu baza gute baba bameze gute dutandukanije kuko canke hirya yejo twebwe abakobwa ntitwahura nabo bahungu tuzomenye tuvyitwara wongera unavuga ati twebwe abahungu ntitwahura nabo bakobwa tuzomeye natwe aho ni ku bahungu ku bakobwa tuza kuzaga turi ku bahungu saka kumenya umuhungu wa projet azoba abameze gute kuko ndazi mwega abahungu murabivugana muri nko mwirigara canke muri ahantu nyene ari ukuntu mukunda gutera dukomantere ugashanga ati je nkene kubesha umuntu nza kumubesha ariko nkene kumubwira ukuri naho nza kumubwira uko oso ndo tubwire amabanga yanyu abahungu bo bukuri n'abahungu b'ibinyoma baba bameze gute baba batandukaniye kugira ngo aje abakobwa ntuzogwe mu rudubi kandi no ku bakobwa aza kubeje ku bahungu no ku bakobwa naho umaze kubona benshi hari abaguhenze hari n'abakubwitse ukuri naho nyene turaza kuhagera sawa murakoze cyane kumbaza ico kibazo novuga ko coroshe kitoroshe
kuko sinibanga ngo mba mene kenshi na kenshi nkunda kwivuga ku ruhande rw'iwanje kenshi kugira uzobona umuhungu ari serious kuko ntabwo twerekwa ngo umenye umutima wa naka bimeze uko ibyo ni biba ari ibintu by'Imana gusa nibibitse muri uwo mwanya rero icyo ukora ni giki mbo abahungu donc baba pitangiye novuga bapitangiye kandi avuge mu Kiswahili birenganira gusa bazana iparara kenshi bavuga menshi ntibaca so iyo umuhaye ikiganiro ntabwo umwanya uvuge aguma ashaka bari waguma avuga pararararara kugira ngo ntuhave aguha umwanya wo kumaza ibibazo so mu gihe rero aje nk'uko sinumva ingere kwanza no bivuga kenshi na kenshi reka mfata akarero ku bantu basenga mumbabarire ndabicishemo gatoya muri eglise bashaka gusanga umuhungu azanye iparara ku mukobwa je ndakunda nshaka gushira mu nzu so narakuravye nsanga uri guyanje famille yanyu ndayikunda si de suite ibintu nk'ivyo parararara gaheza nko ku mukobwa sinibaza ko kuri avuga byinshi ahubwo azoca afata amubwira ati yego ibyo wavuze ndavyumvise reka kirti heze imisa ni yahera cyo tugenda mu biro kwa apotre canke pasteur ndamubwira ibyo narondera ko vyabonetse hamurabire reaction azokora muri uwo mwanya ni wasura kumubona Imana impa ntuzomenya ni yaciye iwo rero urumva uwo ni wandi w'amaparara ashobora no tugiye mu biro gukora ikinono wambye kuzontwara nzo kubera umugore kamifo ko ndabimenyesha umurongozi wanje kugira kubone hamazo duhezagire yesa ibintu nk'ibyo ubyasi ivyo ariko ndavuga urabona no sivyo uko uravuga gute ushaka urugo muri uwo mwanya azobagiye urumva wasiwe azogwa rendezvous ntace katupange basecho azogaruka na appearance yose kwibona deje uramubonye ivyo ni ibintu ngirageje vuga ku bintu byo muri eglise muga ku bintu byo mu barabara umuntu aragerageza kuraba utuntu tumwe tuba twoshoboka mugabo ntushaka kubimenya byose yego aho rero ni ku mungu w'ibinyoma umwe avuze namba ni abesha azana amajambo menshi n'amapara ntaheza aguma afise amajambo menshi ariko avuga umenga zayaborotse mu majambo wanashima n'ivy'inkwara atangura kwivuga utarana yimusaba ndashaka gukwa ushaka yose ibintu byo kwambara sikibazo bo famille yacu imeze uku nidukunda abantu bameze uku turakunda abantu bameze nkamwe famille ntiranamubona deja mugabo atanguye kuvuga ngo famille ngo ikunda abantu bameze uko ngo no deje kuramena nibanga rya famille aho rero ni ku mungu w'amanyanga umungu w'intore nawe arashaka imigambi myiza nawe abaza ameze gute bo aragutesta ashaka kubonana irya mbere irya kabiri kandi hari ahantu ugenda urabipimira mu biganiro no mu bintu byo kugaspia ari utuntu tumwe umuntu agenda arabona nka jewe mbo nkundanye n'umukobwa nakabanga gatoya morangira nakajeste morangira muga benshi nibakazi ndashobora kwivumbura gucya twicaye turiko turatwenga waryohewe nagusororewe ariyera gouvernement byaryoshe ngaca ndagutabira ikofi mbo muri uwo mwanya ndari gutabiye ego kandi ari gutabiye ko ndagukunda suba ngo ndakwanga mbashaka kuraba ingene uza kuyarijisa kamera ingene ucu vyifatamwo mbo muri uwo mwanya ari mpuzo mva ngo yaciyewe uranzi oya shakira zirasukosha twebwe wacu zubaze famille yacu suko dukora turi hagararako twabi irindi mbo ndabwiye ashira mbabari yavyabaye hama ntashe nije ngiye kumenya ico ngiye kwiga kuko mbo umukobwa muri uwo mwanya ashobora gucarira mu gihe arize nakazi kiwanje canje kumubembereza ndashaka guca ndamubwiye ati sheri umbabarire gatoya nibutse ibintu bya ruguru abakozi banyonone ibintu ngo basamaye bariko bararagira inka none ngo zonye zariye sumu zapfuye so urumva sanze ishavu umbabarire gatoya umva umukobwa w'indero mbabwiye ntaco sheri byihoze naco zobisuramo akira ibintu nk'ivyo deje kurabona utuntu urumva ingene aduga n'ingene amanuka ya mugabo si bose kandi umukubitera iryo kumwica ya ubushaka gusa kuraba ingene akankama kabaduraza umukobwa mu rugo aca bugufi none gashana tatangura guca mugufi turiko turasangira ragu mu nzu naho tuza tujyamana igitanda kimwe nibara kazoba kabaye urumva hari utuntu tumwe tumuntu agenda arakreya aho rero ni ku ruhande rw'abahungu araje kutubwira abakobwa muriko murumviza kino kiganiro yuko iza amahirwe ukayaga n'umuhungu urashaka kumenya bega abahungu bari mu igajya baba ariko bayagi tugize amahirwe kuronka Sondro novuga ko ari nk'amabanga amenye kandi hajye bavuga ngo ibuye riserutse niba ricisha isuku hari utuntu tumwe tubweje no bagenda muri eglise ugahura n'umuhungu ameze guco uzovuga ati ye Sondro hari amajambo yari yavuze kumenga ni wa mubeshi arakubwira ingene uzomutega ingene uzomutestinga akamenya ati kweri ni umubeshi canke ariko aravuga ukuri
aho rero ni ku bahungu. Abakobwa nabo bimeze gute? Osonje abakobwa womenya gute ko uhuye n'umukobwa akunda amahera cyangwa umukobwa afise umutima ashaka urukundo, nabo bapima gute? Ari babiri bari ngaho onye kugira ngo ntuzohave usanga uguye muri uzi gwita ikiziba, mbega bapima gute nabo? Abakobwa bobo hamwe baroroshe no gutesta, kuko ntushobora gufata nka sheri wa mukundanye, uraza abantu babangu turakunda utuntu two tudusiripurize, ashobora gutelefona ngo bwashushure hehe, akubwira ati cyo ndi muhira, c'est bon, nagomba juste gusa numva hano uri kandi ndaryohewe, mba muri uwo mwanya ntuzi impamvu nenda kubajije, mbo nshobora guca quelque part hajya nkagura akantu ko kugutuntura nyene nkakuzana nkakazana no kumuhana, cyo baza renshi ndahashika, ndabwira sheri sohoka gato tuvugane, ngo rega sheri ndi kumutakura, kuribaza ivyo bintu vrema, none shushuri kumutakura gute kandi mba urabona mbona iki gute, nta nisahira iri kumutakura mu minota 10 ugiye kumutakura gute, wowe ngo urabona none nkuyumva deje uramubona aho nta birebire aho kirabira heze, jewe nibuka rero nugeze gukunda ambwira ngakeneye amafaranga, sindamuvuza izina cege nasimbiye kuri konte vraiment ndatora duke tubaho, ndatora twiwanje nuto tunari yansavye ndatumuha, mugaheze deje yambwiye ngo ngice kintu ntaco yaguze, kwana namubwiye acagira kugira tubonane ndamubone, umuntu yaguze ngo yasanze amara ari pirate, none umbwira gute ko amara pirate, urumva muri banki bayagabuye mu ya Osondro, donc c'est pirate ayi wacu yaba pirate, none umva tubandanya gute aho director cyumuheba none umva tuko tuvaye tujaye, jewe ivyo ashaka ndabimukora nkuko abishaka, jewe nshikiriye kumubwira ibintu nuko waranyerera, ni nk'umwana ushira mu mugongo akaguma acomora ntuzenya muri berusa aguma acomora amaguru usubiza yacomora, umwana ucugumiza hamwe uca witekanira, nuko rero abakobwa urumva bo hamwe hari utuntu tumwe tworoshe kuraba, yego utekereza umutima rero nawe afise urukundo, nawe ure ucumora gutaha twamaze kubona umuntu w'amanyanga, yego uwakugera ko ari muhira nk'ubu ugasanga ari nko mukinanira, agera kwibarabara ati sohoka tuvugane, agaca akubwira ati je vraiment ngeze mu Carama, hari utuntu mama ciye ntuma nirijaze ciye fata taxi kupe niyo yarari giyo cyose mwavugana niyo yarari, aho onye vraiment wamaze kubona ko ari mubeshi, aho onye ucuryikata, utekereza nawe ameze neza vraiment atari w'amanyanga, nawe mupima gute kugira ngo byose tubimenyereye? Bakobwa mwumvirize mugume hafi, nimwumva umuhungu atanguye kubaza turi hehe, ube honnête, vugisha ukuri umubwira ati ni kuri sindi muhira cyangwa ati ndi muhira, urumva ko imitego ari myinshi, umeze neza nawe utekereze umeze gute? Inzoka urayizimu kukurya ntabwo usanga isaraguri, gusanga ituje ahantu isanga yitekaniye, so iyo ucokoje irakwereka ko ari inzoka kandi bishoboye, aho naho nyene kugenda gahoro, gutekereza se kwa kundi usanga umukobwa ngahoze cyane, ahubwo ivungo rihoze rigira gute riturira inzu, naho nyene uhagendera buhoro, hari abakobwa usanga basaragurika mugabo bafite umutima kandi buba bafite n'indero, muri ico gere cyo ukora n'igiki, gerageza kumuba hafi cyane, muri ivyo byo kumuba hafi cyane kugira ugende urakosora utukosa tumwe tumwe, mbo kumbura nta muntu adakosha, ashobora gukora amakosa arimo gatorera ya kabiri ya gatatu, mugabo vraiment kabiri karazigwa, karenze kabiri urumva n'ibindi birebire ibibaye dosi, mugabo hamwe n'ivyo je ndibaza ko mugenda mumenyerana mubana hafi cyane, umukobwa uramumenya, uramenya umukobwa akeneye kuba ku rugo, uramenya umukobwa atuje kandi afite indero, umenya gute muraba gute aho kujobanga gute shaka kumenya, ayandi wayamenye iryo kuri kurarimira aho yavravamo, uramenye abahungu turakora amatoza ku bakobwa, kujya namwe mukora amatoza mukabaza ati eske ijya mpuzu yaje yambaye burya ni yiwe, erega kujya kuntuza kubaraba iwanyu, press hari ibintu muja kubaza ati hari ibintu je nabonye sonda yari yambaye byo bari vyiwiwe cyanye yati kujya mututohoze natwe turabatohoza, ushobora kugenda ahantu baye bakambwira ati umukobwa kwibomba agiye kuvoma n'ingumi ndende ni jetri nta birebire, uyu ntavugwa mu izina, wagenda ahantu umukobwa niyubaha ashwana n'abamama aratuka abantu, urumva hari utuntu tumwe tumugenda uramenya, kuko uvuze ngo winumire wigumire muri ngo narakundanye ureke kuzurasuiva, erega n'inka iyo ziragiye urakurikirana ukaraba ukazura zihindira ntari ubwatsi butotaye, n'umukobwa rero nuko mu gihe umusanze no mu makosa uragerageza kuyamukura adashatse kuyavamo, mukamenga muri ko muragwana ibintu byo gufosingana, ucumureka je ndibaza nta birebire, ico gutu vyihoza, none umva tuba turiko tuja he, shanda kureka hama kazohora n'umusazi nkawe, kumenga utuntu twishi numvise ntarinzi, ngene bapima umuhungu ari sérieux, ngene bapima umukobwa ari sérieux, osonde ndagushimira cyane, urakoze kuganira tuza tugiranye, hari amabanga menshi
jewe canke abakunzi ba Royal TV bari bupfuza kumenya ugasanga ni umukobwa ariko biriko biramugora umuhungu akamupima ntamenye ko ariko aramupima nk'ako kantu ugiye ko kumutelefona koko ni finale akibaza ngo niki ariko aramubaza uri hehe mbega wafunguye irihe kumbe wowe usihuri agomba gutera surprise mbega ucumubwira ngo ni muhira gute numva umenga nanje ni impanuro umpaye ejo umuseri wanje niyambaza ati uri muhira numva umenga nzovugisha ukuri kubera ikiganiro tugiranye urakoze ko uransororera vraiment numva nubwo oya ntugire ubwo imbaza ku mugoroba uravyitwaremo neza gusa ntabwo babiteye yego oya umenga asha n'umutego bro niwe wiyizi kameme kubera ubundi biragoye kenshi niba vyoroshe kandi turi ku isi yego ndagushimira cyane murakoze cyane nawe ariko utibagira ka kazo wanyemereye nakubwiye nubwo ntoba ndahari ugenda uvuga izina gusa aca confirma nta birebire uraza guca bigenda neza aho nyene aca guhereza gusa nturenze kanzi mo nakwemereye nubundi sinza kurenza ntwavurenza ngo wibagire n'ingisho doje gutanga nga cugenda ku gaspia zitatu zina kubwiye imwe ubu uri kurampombesha oya sinovyubaho bakunzi ba Royal TV rero twari mu kiganiro Nawubivuze kwiki aho twari kumwe n'umuhungu turarabiye hamwe ibitandukanye haba ku bakobwa canke ku bahungu muri kino gihe ugasanga abakobwa bariko baridoga ati ntiwashaka gukunda umuhungu adafise amahera ntiwashaka gukunda umuhungu atari bubarose ico bakeneye cose no muhungu we yabivuze cane aranashirukanye novuga ko ari nko kumena ibanga ugasanga ugiye mu rukundo ngo waje kugiye muri boutique ngo hamugenda gutora ico ushaka ngo umunsi utoye iki ejo ugatora kiriya abahungu nabo ugasanga nabo bariko barabadesha ugasanga yakunze umukobwa arashaka ko bazona abana ariko kubera ko ariko arabimusaba ubona ibyo ashaka atavyafise kiko kirabingorana no muhungu arabitubwiye cyane ngene biba bimeze ngo ashobora no kwiyorobeka ariko ugasanga aranabifise ariko ntanabikwereke agomba kugupima ku makote yose turabibonye ku bahungu canke ku bakobwa ejo n'abakenera uwo muzobana no muhungu aramenya ibanga rikomeye hari byinshi ntarinzi ugasanga umuhungu avuga amajambo menshi je mba nibaza ngo ni ke ariko aravuga amajambo menshi mba nibaza ngo ni umutoma ariko aragutera kumbe bari bubeshi oya siko bimeze kuba ari kugira nyene star kandi atari umustar kandi bisaba utuzi ikintu cyose ugiye muratuza habituze ugiye no kubona na president cyangwa umuntu adasanzwe umukuru ugenda utuje ntugenda uvuga pararara none uvuga ivyo atakubajije uvuga ivyo akubajije ukishura ivyo akubajije kandi ugatanga ijambo nawe akaguha ijambo ko nk'akabanga twibiye rero ugasanga umuhungu avuga amajambo menshi hari abakobwa bari faible nkaje je nani nibaza ngo umuhungu avuga amajambo menshi abari urukundo abari mitoma ariko aragute ariko aratwibiye akabanga ejo ukabona aje nakubwira ijambo ry'Imana akubwiye muri Bibiliya handitse ukavuga ati je vraiment aho nasengeye Imana igiye yaba umuhungu ari serieux umuhungu avuga ubutumwa umuhungu asenga Imana ariko ugasanga ariko arakubesha novuga ko ari nk'amabanga yarashira habona abahora bibaza ati umuhungu avuga amajambo menshi umuhungu aguma gutelefona buri mwanya aguma afite ibintu ariko arakubarira ukibaza kumbe wona urukundo ariko ugasanga ariko arakubesha ugasanga n'amanyanga osondera bavuga ko amenya amabanga byose abishize hanze ejo canke igihe ejo nta mukobwa azoshobora guhura n'ico kibazo ugasanga ejo ariko arizo ngo uyungu yaramenze ngo je nawe naguma nkundo je nawe naguma mvugisha novuga rero ko ari ubuntu tugiriwe kubona umuhungu nk'uyu yubahutse akabishira habona ejo ntaho uzoshobora kugira rero kiganiro cyane Nawubivuze muri commentaire bafise ingene wobivugako aho ubaye canke aho uherereye abahungu nk'abo barahari bega nimba bahari umuntu yobirinda gute si ku bahungu gusa nawe kuko twasanze biruko bega abakobwa biyorobeka ukamutelefona akakubwira ati je bebe vraiment ndaryamye tiro riranyise ugasanga ageze mu carama ariko aragenda nawe uraje kumutera surprise uramubuza imitego ni myinshi umuhungu vyose abishize ahabona namwe ho muherereye abakobwa babahari canke abahungu murumva ko bitorosha ugasanga umuntu ko mpanga kuzobana nawe ariko apanga gupima kubera ko yavuze ati umuntu mugiye kubana imyaka 40 50 plus utamutestinza akiri wabo mbega uzoja kumutesta mwamaze kuryama mwamaze kubana mwamaze gushinga urugo novuga ko hari ubuntu budasanzwe tugiriwe kubuno muhungu byose abishize ahabona hari byinshi numvise ntarinzi nawe nibaza ko ariko vyakugendeye muri commentaire urafise ingene wivuga ko urafise ico wivuga ko urafise ingene udushigikira ikiganiro Nawubivuze kwiki gishobora gufasha abantu benshi ndabashimiye cyane rero abateragira subscribe mugiye subscribe mwandanye mukikana ibiganiro vya Royal TV amakuru mashasha yizeye au revoir Royal TV.